Ifanira Vianney ubwoba arandondera yarondeye Gasore amutera ubwoba arondera Sami amutera ubwoba barandondera muri phone na Noras karanirefona rero vyari birebire turagufungisha two turakurondera ibintu vyinshi ahubwo kuva kijyagiye aba promoter bose bamurondera Fadi yarababwira ati ujeje kungusha ikiganiro tuvugana ibindi bijya vy'umwana Jibu nubivuge numva ko ari uburyajyame kandi filme isigaye ikundwa cyane mu Burundi kuruta mu Rwanda bisanzwe bivuga yuko muri filme nyine hari uburyajya ni buryajya bararogana je baje ngenda kubabwira abanone vyabaye gute bwaho rero umuyaga ukoreye ko barambaza none yo namurafitiye beef ni fani ha harigere yose aga yagukoreye kavatso ya fani ya n'umuntu musenzi niyo gende ibintu ivy'uburutse akubambye ati rero mimi akora arakora kado nawe ariko arazima kado wamurozi wawe eba umusubire asubire kuba mupfumu wiyo ye kadafise umupfumu abakobwa bose bakina amafilme ni indaya Jojo je ko zo kuronda gufungisha ivyo bivuga ngo tubye turi indaya urakandagiwa twege turi indaya aba boss bafise amacano bakica amafilme ngo turi indaya. Ladies, gentlemen, mabibi na mabwana, wacha ni wasalimie sana niwaambie kama nawapenda sana. My name is MC Goragoza Mutarambiga kwa muri Kings Family Burundi. Rero mutapfunda subscribe, nkundira ufite subscribe, bamawe wamaze gufunda subscribe. Bakubwire ko ndagukunda cyane. Nagiye gutemberera uno musore wa uno mukinyi wa mareresi mwitwe Jibu Films. Numwe mu bakinyi ba film batangiye kuva kera ariko imbere ko ndamwakira. Reka shimire mwe mudukurikirana muri mu Buganda, mu Rwanda, Tanzania no mu Buraya, Amerika, zande za Canada, Arabia, turabakunda cyane. Nyuma ya kamera turimwe na Bernice mwitwe Baby. Ikanda kwaki Na mahoro. Mwitse neza. Kings Family Buru. Uri madabakunda cyane bro. Natwe turabukunda. Yaba Goragoza turamukiriza ko aradukurikirana rero. Ndabaramukije abantu wa Kings Family Burundi abantu bataragira subscribe bagende bagire vraiment nkaba naje murandi dumukinyi ngabafise channel yitwa Jibu Film taragenda muri Jibu Film de subscribe muzoba mukoze cyane sivyo rero basavye nk'abakunzi ba Kings Family tu supportiane sivyo vile. Reka tugushimire ikigano twigeze gukorana ene kigano kitari gisanzwe ni kiganiro cyavugije benshi big up son kigano byagenze neza byagenze neza we ni cyagenze neza umwimbo wagenze neza basi umwimbo wagenze neza ariko habuze gato ndabigwemo ariko imbere yuko dutangura tuje ku idonido hari abantu benshi ngaho ku rubuga bakiri bashasha batarakumenya nagomba umanzu bidondore Jibu ninde yatanguye ryari Jibu je nitwa Jibu nkabafise cyane nitwa Jibu Film sivyo nkaba natanguye filme muri 2020 je natanguye vuba 2020 basi niho natanguye gukora ibintu vya filme ama 2023 nugura channel yiwanje yitwa Jibu Film ma 2020 nakorera kwa Bagasore sivyo nakina kwa Bagasore matimu nandi matimu ma 2023 nugura YouTube ya Jibu 2024 nyina filme yitwa umwana w'ikinege niyo filme yagize hits niyo basi novuga ati yashikanye aho ubugeze uriwe yego rero uravyibuka cyagano twakora Fanira yakoze ya data agira copy urabizi nawe nye turabiciyemo tugarutse gatoya wavuze yuko bitabaye neza kuri wewe byagenze gute Fanira Vianney ubwoba arandondera abona na Noraski na Sami na Gasore bose barandondera Fanira yarondeye Gasore amutera ubwoba arondera Sami amutera ubwoba barandondera muri phone na Noras karanirefona rero vyari birebire turagufungisha two turakurondera ibintu vyinshi je ndababwiye ati jewe muze mumfunge zozira ukuri niba navugije ukuri ngo mumfunge mafu ariko ndibaza yuko ntagwa nkugwari rurimo
oya vraiment nabo nyine ndamukunda barabitahu ego barabitahu ino mihanda yacu ya film murabizi none kwanza ndakubaza nuzi ko Kings Family bababwiye ko mugifute kijya kiganiro ya nimumbwire maragifuse ahubwo murarinda ko mutagifuse ndaho bajije namwe na jewe hama utaramenya akamaro ko kukuvuga mu kiganiro canke utaramenya akamaro ko kukuvuga kuri media iyo wamaze ugatahura ushobora kuvuga ati none futari nk'ivyo nivyo ari kuzana inyungu ya ni kuvuga yuko kijya kiganiro tugikoze harabagiye kuraba ijya cinema umwana w'ikinege harabagiye kuraba cinema na data kugeza uno mwanya bihagaze gute vyerekeye filme bimeze gute ahubwo kuva kijyagiye aba promoter bose bamurondira fan yarababwira ati ujeje kungusha ikiganiro nuvuga ibintu bidajibu zujya mwana jibu utuvugana ibindi bijya vy'umwana jibu nubivuge numva ko ari uburyajyame none kubera iki atinya kubivuga yagiriza iki Jesse ninya nibazoza kumfunga uzufunge ariko je zovugisha ugo ni gute ubwira aba promoter sivyo je ni muze mungorisha ikiganiro ariko nimuvuga ibintu vya jibu majambo kari kintu ivyo vyo bisanzwe biri mu bakinyi benshi none akazi ka promoter avuga ivyo ashaka sivyo kubaza kandi umuntu kubera utanga ukuri sivyo ni ibintu basi abantu bose bari nyene barindiriye abantu benshi bavuga ati none kubera iki fani atayiko arabivugako ntiyacecetse vyayigeka yuko yavyemeye jewe kweri suvuga ngo ego baramanuye dabireke kubivuga ariko gusa karambabaje barambabara abantu bamanuye sinamuvuze nabi nagaciye ko nyene ako jezo kwa madabivuga makamfuye film uno munsi mu gice cy'u Burundi iriko irakinwa ku rwego rwo hejuru cyane uri kurabibona wewe nkawe urusanzwe ufise YouTube channel ubibona gute filme turi mu rwego novuga ni neza kandi si neza gute ego turakina filme ariko ata connection zihari turahomba niyo mpamvu nashaka vraiment dabasabe sivyo connection niyo basi itujena kandi filme isigaye ikundwa cyane mu Burundi cyane kuruta mu Rwanda sivyo suvuga ngo ari inyungu nyinshi turonga wapi nta nyungu irimo oya ago tubikora ko tubikunda kandi tubona ko abarundi bako baravyakira neza kandi bazikunda niyo mpamvu tubona ko reka rero ko twabonye ko abarundi basigaye badusupportinga reka dushemo inguvu nyinshi sivyo dukore muvuga ngo cinema ntizihemba ariko mu gukina mugakoresha ama dépenses biva kuki filme ni hemba guhemba irahemba ariko nihemba igiciro kinini nimba wewe ukora filme y'uburofa idakunze wohembwa gute ukoze filme igakunda urahembwa ico kintu mukimenye hano bavuga ngo filme ni hemba ibahandi ko Fanira Viri afise akazi nafise umuryango nafise abana ni filme ijya vyose ni filme ni muhemba bivana nukuntu ukora ukora nabi nuhembwa ukoze neza urahembwa nuko babimeze rero ndabona amafeshera agumaza nawe ubukene kandi filme ziguhemba filme kandi aba promoter webwe urabatera yo aje ni member sivyo je ni member kubera jewe nka example je filme no ikoresha nka novuga ati no kusuma nka 1 million cents na filme iri ya nyuma nakoresheje amahera make ni 800,000 make ya rero ayo ni make meshi ni 1 million cents kuduga 1 million wisa nkuko ugasanga amahera ninjije nayo nakoresheje nibijanye agusa jida bikora kubera nkunda filme kandi nkunda guha abakunzi banje bajibu film ibintu bikaze nyene je ko gusora je ditonda kandi jo zara filme ziwaje zikwita swata ni gori
kubera je ditonda vati story mezuku sawa kandi jewe story wanje ndayijanira abantu benshi bashe nk'abandi batatu bakayindabira aragakosa akagusura kuje meze rero Jibu arigera hamagagwa mundi uramaze kuronderwa n'abantu kanaka kugira bashobore gukinisha muri filme yabo barandondeye ariko je singinda baje ko singina mundi mugukwe oya bivuze iki jewe ikintu catumye je singinda gukinira mu matimu ari banga nasanzemwe urazi ko ugiye gukinira mu indi timu barakuruga cyo cyambere de bagagutwara ingabirano Imana yaguhaye utabizi wowe ubonye iyo bangiye nyene gura n'umusani akomeye kumbe gukoreye akantu utabizi niba abandi rero ugiye mu indi timu gakina utaje ugasanga mu icano yiwawe yacari hasi ariko icano y'uwundi kwiraduga ivyo bivyewe vraiment bazomba barira ko je ngunda gukina muri indi timu n'abakinyi biwanje jaraba bujije yihutangaza rero ego bisanzwe bivuga yuko muri filme nyene hari uburyarya ni buryarya bararogana niyo mpamvu jewe timu zokinira ko ni imwe ni Gasore gusa nta yindi zokiniramo nta niyo je muzombona mu vraiment kubera atari muri Jibu ni kwa Gasore kubera iki Gasore musanzwe mukorana ibintu byinshi Gasore tukorana byinshi cyane urya ni mu boss wanje n'umuntu basi yanyese inzira ya filme yaramanuye amanura aba promote ukuntu mumeze byose yamaye umuco wose ukuntu no bitwaramwo canke mwitwaramo abakinyi vata sa niyo mpamvu reje mbayo nyine ukabura gacano kanje ni karago ni barankorera ariko barankoreye ko ndababwire ijya filme agacuri novuga kumenga barandotse go buruzi bwaramfashe kweri iza bateri inkuru kubera agacuri twarayishutinze turayiheza yose okay kwishutinga postinga episode zitatu hasigara episode 7 mu mashini uraze wowe gusiga imashini nga ugiye ugaruka ugasanga filme za popote ni format imashini racayo dori na kime cyabaye gadatanga je idengenda kubabwira abanone vyabaye gute bwaho re n'umuyaga ukoreye ko barambaza none yo namurafitiye beef ni fani ha harigere yose aga yagukoreye kavatso ya fani yara n'umuntu n'umusenzi niyo gende ibintu nyine ivy'uburutse akwambye ati nuradifare kubera agere hajya yarasenze iki nindi banga basaha agire hajya akoresha iki nakadawa ego usanga umuntu akoresha akadawa utabizi ivyo nyakadawa ariko ugasanga gusa kubera nyine asenga agasanga shaganye kwisha ku rushengero ivyo ntibiraba akadawa nibara gukorera ko goragoza wapi sawa ukurija ukurazaye muri industry rero utubibona musi bazo gukore ko gasanga imashini iraturitse ngata kibicabaye uzuca uvuga ati ndiyo nakadawa karahari kadawa ni kabura uri kuragerageza kuranga muri filme yacu ninde muntu ubona ari karabyitwaramo neza ugenze ubu muri filme ndundi umuntu ariko arabyitwaramo neza ni Mimi kweri ebana ariko arahatse kwe kushimye kuvuga Mimi niwe nyene twabona ariko arakora ngo abandi bose sinzi ivyo barimwo nga basinziri ngo gufanira binaye gusohora cinema muri BMT gusohora cinema oyaha ega gusohora n'ikindi sivyo agatsirika ni gahere siko kuravuga nijya ya kamikazi kawe umwamikazi mbaye umwamikazi ya Fanira Ville ego bakwarakora kandi je akazi kiwaje nkora studio sivyo je daraba umuntu ariko arakunda bariko umvise akazwa ati imajya filme ya kanaka umuntu ari hiti rero bakora mukurikirana ego agatsika ni gahere irakunze kubera bayiguririye ko promo
bagize ko promo kandi ivyo ni vyiza irya fani nyine nta nguvu yaje ifise ubirabe neza urabe basi inguvu ya data nijya umwamikazi sico kimwe ubirabe neza ariko mimuzo urabe filme ya King haha kiramunda inde zikora itima kubu ziracafise hit urumva ivyo bintu rero mimi ariko arakora kado nawe ariko arazima kado wa murozi wawe eba umusubireko kado ariko arazima kandi nawe murege musiga mubibona asubire kuba mufumu wiyo ye kado afise umufumu urabitse ndabiyitsi niyo mpamvu bivutse abakinyi b'amareresi ugira ino saha bakoresha akadawa bose ni nka bose hari umaze gukoroga hari umaze gukoroga none umurozi uramubona nawe ubona dawa adakubajije umurozi uramubona no mpamvu abarundi ikintu ca mbere kizotuma tuguma hasi turarugana abahanzi bararugana abafilme none nka jewe ukandoga kandi jewe goragoza jewe dumwana muto wa mbere afise cano nk'iki na management ifise jewe oya dipambanira kenshi sivyo kenshi dasaba nye abatigraphe inside ngaye iyo nk'ivyo ariko suvuga ufise ngo manager ngo arasupporting ibintu nk'ibyo oya ariko igero kandi nabonye wakoze na Jojo ni Jojo wa mukobwa nawe wa posting w'inzobo ariko ibyo yavuze men ariko vraiment abakunzi ba Kings Family Burundi mutubwire abakobwa bose bakina amafilme ni ndaya oya vraiment mutubwire ngo ikigira kabiri cyangwa baje vraiment kiganiro nakiravye cyose kigira kabiri buvuga ati abantu bose bafite amacano ababoss bafite amacano bakica amafilme ngo turindaya ngo kwera ariko ntiyavuze ko abakobwa ari ndaya yavuze ati abakobwa bose bakina filme babavuga yuko ari ndaya nawe babavuga ko ari ndaya nawe nyine yavyemeje none nawe nakira filme baramuvuga ko nawe ari ndaya rero sumukinyi ego oya nishura goragoza numutinye ari ikiganiro araza ukiraba avuga nani Jojo nakina arakina ni ndaya emera umva ugombye kuvuga yaha nyishura ni ndaya umva ugombye kuvuga ko yarinze avyemeza ko nawe akina filme nawe nyene numva ko nawe abijamwe none ndakubaze wewe wovuga gute twebwe gudufise amacano gutuhamagaza nka jewe nka jicano yiwanje uzorabe je mamagaza abantu benshi none nkuko kubera namagaje Kanyana agakina nkamagaza nani Brenda arakina none majamo kibajya bose nabagira ingoza turyamanye kubera dabakinishije ivyo bintu no ngubuga nka example nkamuhamagara mimimire no ubu niko gasirikiye aho kantu oya batubeshera oya erega abivuga biravana n'umubo usanga umubosi wiwe ngo arakwica muri cinema oya vraiment ico uca wandika yapfuye kugira hazure Jojo je ko zo kuronda gufungisha ivyo bivuga ngo tubwe turindaya urakandagiwa twege turindaya oya vraiment kirababaje erega irakubwire BMT nani president wa sinani Giti majambo ya Giti rero kubera rero amuvumishe nani Kaduravili zararangi ego oya nyishura goragoza goragoza arantumwe kuko ati ego oya amajambo ya Giti yaciye kwa Kado kubera amukinisha muvumisha zarahetse mugasi bose abasi bose yavuze nka bose yavuze abakinyi nka bose umva katari bose ariko amatimu azwi nka mu Burundi naya yavuze ayo nyine ko aravuga none wewe wovuga we timu itazi nyishura uvuga ati mutazi ega Jojo yabivuze Stavdance sivyo
yabivuze kandi yavuze uti kuna araba boss nye bavuga ati ingo ume kubera dagukinisha ego hari abantu bameze nkuko bazi tuvyemeranye twese ko naje ngiye kuraba amafilimi ya Jojo yose ndabe amatimu yose yagiye gukorana mu majambo nawe yaraciye rero ikintu ushaka gusaba kubabwira abarundi tubahane muri industry ya film kubera jewe ndagukinishe nuzi umutari mba nakoreshije kino giye murabizi sivyo naho nyene ukaza nkawukoresha nibaze ko jara amafaranga menshi inza kwinjiza kandi murabizi yuko amafaranga y'amadolari yaramanutse none jiwe ninjiza ngara cengo bibaza jewe filme niyo yotuma je meze fresh oya arakandi kazi toge dukora pembeni aramandi makampuni toge dukorana kubera iki dukora indi film zarahatanga wize ndamaze kubibona ziya zaratanga none ubibona nk'ubu nyene fise programme yo kugenda muri Tanzania sivyo turinde mandamano muri Tanzania ahere tujagenda muri jewe sidakomeje je ngura akazi kenshi kandi je mbonye nga nubona urubuga je dumwana muto dacari muto kandi je ndapambana kandi ari abantu bibaza ngo kacibu kararoga je sindumurozi nubwo burozi je ahubwo je sinzi naho no bukura ahubwo je mundangira naho no bukura naje basi none agacuri nibayifusa abarozi nibayifusa agacuri ya nepa je amafaranga ishika 1 million wisa uretse amafaranga ngaca nakuyemo episode zitatu gusa none haburi ki kugira usubire gukora izindi canke waracitse inguvu nyine uravuga ati je sinzosaba gukora je sinocikine none nuko naciye nyina ba mwana nacitse intege atarera n'ukwezi nagira ariko bamaririra agacuri ko bari bayikunze agacuri vyace bingora kubera iki abakinyi bace bagenda nka Gasore yaciye agenda mu Rwanda Brenda yaciye agenda bindi company ziwe zariye ikigira kabiri kandi naje na numwanya narifise kubera ico gihe twafise ka tore muri company tutarudi company bace tugenda ruguru gutembera mu ntara za ruguru nta mwanya narifise ariko ubu rero ndagaruse ariko je tko ndumva dabatemo umwana w'Kinege zotuwa umwana w'Kinege hagati umwana w'Kinege cyagacuri ico kintu zobazo kirekura ego tucitege ryari vuba biracari muri projet ye urabizi jewe je sinkora filme kubera ngo ino vy'uburofu itondera amalokasi murabizi yaragoye mu Burundi lokasi ko yirogira amafaranga navyo buntu bikibaho kandi je abakinyi nzana sabakinyi bandi batinicini bandi avuga ati udamuzanye yongira kamaro vuba kuvurima kweri vuba munyitegezo batamwo atari kuvuga ko ari YouTube ya Chibu Film ihari nikiye kintu uvuga nikiye wifuza kubona ko Chibu Film yogira he Chibu kugira izohagera kubera jewe rya cano imaze umwaka umwe goragoza vugisha ukuri wewe naho nyine ukora ukaguruza cano ya gute ata manager ufise ku mwaka umwe uba nyine wageze haje ku mwaka umwe no wibaza ku myaka 3 izo bageze he tubigeze kure cyane ari umukozi wanje hajya avuze ngo azondoga mbega none banduzi bakandoga mbega naco muzoze mu ndoge ariko gusa ndabizi yuko Imana irankunda izonyinga jewe duba Imana kandi ndayikunda muzoze mu ndoge vraiment zose je ndabikisha Imana mundoze umutsi ugafata sawa udafase zobatamwe ego wambaye na Barcelona je ndumfana Barca polisi sana mu bihe murimo sawa re turira hari ndashaka kuberiza akabazo ntiwishyure ego kandi ntiwishyure oya Chibu amaze kuja mu rukundo sinishyure ego cyanye wowe
niwe ngaro kwishura gute ata ego naragiye mu rukundo nagiye mu rukundo nagiye mu rukundo sinishure ego cyanye we twara ego narigiye muri ego ukimara kuja mu rukundo uwo muntu wari umukunda ego naramukunda wamaze gutsindwa wamaze kuvuga ego uragotsa umwana mubi kugira fresh fresh gusa ariko oya none no kwishura oya ego oya sawa subiramo umbaze kandi mbaza oya vraiment iki kibazo ubu rero nakitahuye mbaza kandi tumva kimbaza umva munyishyuza kunyishyura jewe ntuze kuvuga ego canke oya sawa suko none je urakunda Barcelona none ndayikunda uyikunda gute ukunikina ariko urakunda nyine kocha wayo kocha ndamukunda ariko si cyane kubera ni kubera nyine namwe tafise nyine cyo vyumva biramutse ukabura uwo muvukana worira norira ariko vyohera kwiye kuvuga ko vyohera nagutsinda nguri rifanari wewe barakuvuga ngo ha we nagutsinda wewe yes nkuko rero twatangurika ndagushimire cyane Jibo ego naje ndagushimye goragoza byari byinshi mu promoter sigaye akora mino miss SP courage vraiment thank you ndabona nyine ibikorwa byo bisigaye gukora courage kandi uzoshika bushaka vraiment nabandi promoter baravuye muri kuri chat niho uzocigenda kuri munanirwa wa promoter and namaze kwashika pole pole jo hivyo nawe changi nawe usigaye uroga pole pole ndo mwendo sijui wataniroga na mimi setu na changi urasigaye uroga nawe tutabegana navyo tomenya wasa nakadawa yes nikiye kintu ubona wokongerera ko guhanura ku bakinyi ba filme canke nikiye kintu ubona bakwiye kongera muri filme nikiye kintu kibura muri filme kugira dutire turangitse icambe mbadababwira abakunzi ba filme abakobwa bano mafilme babona nk'indaya kajya nakazi karahemba kandi nakazi gatuma tumenya abantu tumenya ubuzima abantu bari hanze ikigira kabiri ikintu bokongerako abakinyi ba filme bakundane sivyo vraiment zobaraba uzorabe nka example goraguza uzorabe Sami chano ya Sami urabona Fanira Vili yakinyemo imyaka imaze ijya chano ya Sami Mr Sami urabona Fani aramagaza Sami ingukine muri chano yiwanje nigwa na rukundo ruhari kira muntu wese araba n'urugo gwiwe nero aho rero vraiment urukundo mu bakinyi nago kandi gira kabiri abakinyi bari hit bino misi bashira amahera imbere aho bashire akazi imbere gira gatatu abakinyi ba filme cyane gusubira abakinyi ba filme cyane abakobwa abahungu vraiment abakinyi muri red ugasanga umukinyi wa filme uramamagaje shooting ya saa 2 yagishika saa 5 saa 6 nuzi ko iyo nzu wumvise kuyikoto wayikusa umusumye none ukishika saa 6 gwaje ushaka gwagwa amaseni menshi vraiment kijya kintu mu kireke abakinyi abakobwa na Jojo arimwe diba sivyo rero mu birabe mu bikorereko hama rero badagushimira rero nivyo byonyine nashaka dusa nkabashakanye sabe leta aga connexion vraiment barabe badutemo kweri connexion kweri neba ni fo go yes abagukeneye kugukoresha abakeneye kukuvugisha kukuyagisha niza imbuga bo gukurako jewe ni Jibu Film Facebook Jibu Film YouTube nizo nyene sivyo kandi Jedi single none Jedi single nyine akabeje kameze fresh ariko gafisa amahera bavuga ko bakinyi ba film muri no misi asigaye bagiye binini ntawo bimire ibinini itiki kugira ngo abana abajyana babono binini vyiki nje diyemera njera binini se waje navye binini bihari gusa
unyene vraiment azoje muri YouTube Jibu Film Yeah. ni nimero yanje azoyisangamwo iri hajya niyo WhatsApp adresse yiwanje vraiment kandi muzoze musupportinge muzomufashije sana umupeti akiri strong akiri single oya ariko suvuga ko mbuza abakobwa abakobwa barahari abwo je ndabatinya ko ari bazo kumumbesha nibazo bavuga ko bamuhamagaye ngo muri filime ngo kubera nkabya yavuze Jojo oya kandi kandi man gorago kandi uri mutero cyanga hundera ya Jojo ndagukunda sana uri kibeje kitoto town uri myiza vraiment wallahi amanira rema ariko gusa ivyo Jojo yavuze yakuza amakosa ngo tuge twamagaye umukobwa ngo turamupompora naje rero ngiye naje filimi kurikira zo mukinisha Jojo muzoce mubaza ko namupompora